bakunzi bahora Kanani TV, ni umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira reka dusenge. Nta kindi ukwiriye muremyi w'ijuru n'isi atari gushimwa nabo waremye, nta kindi ukwiriye atari kunenehazwa nabo kanatsinda nawe mwami Imana. Waravuze kutazokwigera tureka twenyene na rimwe, ariko wavuze ngo nzobana namwe, kandi uravuga ngo nitwagukunda nawe uzodukunda Mana. None nushimagizwe kandi wubahwe muri byose, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje, senze nizeye kuvyumvise. Amen. Rero ijambo Imana impaye kubaganiriza uyu munsi ni ijambo rivuga ngo hari ubushobozi mu gusenga no mu kuririmba. Haleluya. Mu gusenga harimo ubushobozi no mu gutazira Imana, karirimbira Imana. Haleluya. Bigira ubushobozi. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yakobo igice cya 5 duhere ku murongo w'13 dushikane ku murongo w'18. Ubushobozi bwo gusenga. Muri mwebwe nihaba hariho ububabaye nasenge, namba hariho uwuroraniwe naririmba ishimwe. Muri mwebwe namba hariho ugwaye natume ko abashingantahe b'ishengero baze kumusengera bamusiga amavuta ya elayo mu izina ry'umwami wacu. Kandi ugusenga gufatanye no kwizera kuzokiza ugwaye. Urumva ibanga ryo gusenga ngo ni waba ubabaye. Haleluya. Ngo nusenge. Ni waba ubabaye nusenge, kuko gusenga bituma umwasi atatera ivyumviro vyawe, bituma utidoga, bituma utiheba, bituma usubira mu ivyizigiro. Haleluya. Ngo muri mwebwe nihaba hariho ubabaye nasenge, namba hariho uwuroraniwe naririmba ishimwe. Urumva ni waba umva by'ukuri ubabaye, genda usenge, kuko ni wasenga ubuzi neza ko ari umuntu wabwiye awushoboye byose kandi abirenze n'ivyo agukunda kandi akwitwararitse. Haleluya. Kuko kenshi iyo umuntu ababaye usanga agira tendance yo kwidoga. Agira tendance yo kwidoga, kandi igihe uri kuridoga ubuhaye umuryango umwansi kugira ngo agutere noneho akuganirize, akugirishe seminaire, akureke ingene ibyawe bipfuye, ingene urangiye, ingene atakigishoboka. Ariko iyo umunaniye, haleluya, ugasenga Imana usubiramo inkomezi. Ikirushirije byose umva ngo iroraniwe nawe. Burya murazi ko rimwe na rimwe ko igihe umuntu aroraniwe hari igihe umenga ibintu ni wavyikorera ugasanga no gusenga yavyibagiye, ugasanga umva ni waba uhari iki Imana yakoze ukumbura nezerewe, shima, ririmba, tazira Imana, dugane shimwe imbere y'Imana. Bizotuma wibuka ko ivyo uronse utabirose kubw'ubwenge bwawe, utabirose kubw'inkomezi zawe, ariko ubironse kubw'urukundo rw'Imana. Haleluya. Rega hariho abantu bagirirwa neza bakaboregwa kugirirwa neza, bagakoreshwa amakosa n'umugisha Imana bahaye. Ariko harahiriwe udugana ishimwe imbere y'Imana yo mu kwitazira. Haleluya. Akibuka ko ivyo aronse ari kubera urukundo rw'Imana. Amen. Kandi ngo muri ngo niyaba hariho n'umuntu agwaye badusaba ati hamagara bagufasha gusenga, hamagara bagufasha gusengera uwo muntu. Haleluya. Kuko isengesho ry'abagororotsi rigira imbaraga. Amen. Kandi ugusenga gufatanije no kwizera kuzokiza umugwayi. Ni wasenga ugasenga ufise ukwizera ko wabwiye Imana, kandi Imana iri hejuru y'ingwara, iri hejuru y'ikintu cyose. Imana ishobora guhagarara ku isengesho ryawe igakiza umugwayi. Muribuka abantu batwara umugwayi bagakura amabati aho mu nzu Yesu yari arimwo, bagashungurura inderuzi imbere ya Yesu. Yavuze ngo ukwizera kwanyu niko gukijije umuntu. Ntakijijwe n'ukwiwe, ariko akijwe n'ukwizera kwanyu. Haleluya. Rero bari bizeye ko niyashika imbere y'umwami agira iki, imbere y'umwami atabagwa. Haleluya.
ngo mwaturiranire ibyaha byanyu. Mugabo ntukwiye kubyaturira uwo ari we wese, ni ukuraba n'uwo ubyaturira. Ijambo ry'Imana rero yatwemerera ko ushobora kwihana ku mugenzi wawe, hama mugasengeranira, kuko burya intege nke ufise iyo hageze ko we wumva wazanse ukagera ku rugezo wumva ushobora no kuzipartaje umugenzi, hajya uba wamaze gushika ku ntambwe ikomeye. Bituma wereka umwasi ko wamaze gusuzugura izo ntege nke ugenderamo. Haleluya, haleluya. Ngo mwaturiranire ibyaha byanyu, musengeranire kugira ngo mukire ingwara. Ngusaba ko umugororotsi kugira ikimazi kuri byinshi mu gikorwa cako. Urumva ko ugusaba ko umugororotsi kufise ikimazi kinini. Haleluya. Burya umugororotsi yavuze imbere y'Imana, Imana yegzekita uko nyene itarinze kwiyumvira. Haleluya. Jewe mpora niyumvira, batanze akarorero kuri Eliya. Niyumvira Eliya ingene yubahutse akatura ijambo, akatura ijambo ngo ndahagaritse jewe Eliya, ndahagaritse imvura mu gihugu imyaka 3 n'amezi 6. Urumva ko ari umuntu yari afise kwa kwizera kurenze ubwenge. Arategeka ati ndategetse. Imana mwijuru ikavuga ati Eliya aravuze, umugororotsi wanje. Imana ikexekita. Ariko murumva uko kwizera, murumva uko ubwo bugororotsi gushika Imana ivuga ngo nta kintu Eliya yovuga ngo ndeke kugikora. Ubundi umuntu yantangaje Yoshua ari mu rugamba, urugamba rwashushe, aravuga ati ukira aba bantu barashobora kunjika, abasi banje bakinyegeza cyangwa bagahunga tukababura. Ngo aravuga ati wazuba aho nyene ugeze ntuharenge. Imana mwijuru ngo nta kundi umugororotsi yavuze. Murumva ubwo rugezo. Nukuri Imana dutabare, igutabare nanjye ntabare, tugira ukwizera gushika Imana natwe dukorana nayo. Haleluya. Tuvuga ijuru rikexekita ibyo twavuze. Uyu munsi usanga tunasenga dusengera ikintu ugasanga ukimaze ko imyaka n'imyaniko, ariko data wa twese umuremyi w'ijuru n'isi agutabare nanjye ntabare. Nukuri tube babandi itwizera. Haleluya. Dukorana nayo. Ngo yongera gusaba ijuru rirekura imvura, isi iramera, imirima izana umwimbu wayo. Urumva Eliya arategeka ati ndahagaritse, imvura irahagarara. Iyo myaka ku gadomo ikwiye araza aravuga ati ubu rero ngira ndekura imvura. Imana igufashe nanjye mfashe, naho tutogera kuri urugezo rwa Eliya, ariko by'ukuri tuba abantu bagira ukwizera, tuba abantu banezereza umutima w'Imana, hamwe Imana natwe twizera ikemera gukorana natwe. Rero Imana yo mwijuru ikumpera umugisha we wumvise iri jambo. Mwami wanje, Mana yanje, uri gitangaza. Urukundo rwawe n'ineza yawe birarenze, kuko we nta nari mu wigera uhemukira umugororotsi wawe. Ukorana nawe kandi cyasabye ijuru rikexekita. Natwe mukunzi muza turisengera twisabira izo mbaraga kugira ngo tube abahungu n'abakobwa Mwami Imana bakubahisha kandi bakorana nawe. Ndagushimiye, icubahiro cyose kibi cawe mu izina ry'Umwami wanje Yesu Kristo senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.